twebwe turi ishirahamwe development and technology, turabahinga n'abashakashatsi, tukaba dukora amamashine atandukanye nkuko muvyiboneye. Mu mashine dukora hariho grenade de maïs nkuko mubibonye hajya, hariho hashpaye nijya iri hajya ya ver, hanyuma n'ubundi bwoko bwa mashine nkuko mubona hano. Ane mashine hari n'ayandi tutiriwe turashirako ngaha. Hanyuma mu bikorwa dukora nyamukuru, hajya hariho igicapo globale cy'ukuntu iki kibuga kizoba kimeze. Natwebwe mu kugira ngo izi mashine zikogwe, turakora ico bita maquette numérique, sinzi ukuntu kivuga mu Kirundi. Kidufasha no gushushanya, bidufasha kubona neza iki kintu kizoba imbere yuko gikogwa. Rero nazijya mashine zacu tumanza kuzicapa, tukazigirira urupimo rwo muri mudasobwa kugira ngo tumenye neza ivyo imashine izo hava ikora, ntizo hava ivunika n'ibindi mwene ivyo. Hanyuma subi inyuma gatoyi, ijya mashine ihungura ibigori ishobora gukora itone 8 ku 10 ku munsi umwe, kandi aho na maritiro 3 y'amazutu, amatoni 10 canke 8 bivaye n'abakozi office barashobora kuba biguhaye. Hanyuma ikongera iranayungurura kugira ngo ikuremwo umucafu. Nivyo mu bikorwa nyamukuru dusanzwe dukora. Hanyuma icongeye ko hariho ugwaruka ushobora gusanga bafise ama entreprise, hanyuma kabagoyagoya mu buryo bw'ubuhinga. Ayo nayo ne turayafasha mu kuyaronsa n'impanuro technique kugira ngo ama entreprise yabo ashobore kuba yokora neza. Nko muri indwi heze imbere yuko uyu munsi mukuru ushika, twari tumaze indwi yose dutembera mu entreprise. Nejo twashitse saa 6 y'ijoro na equipe twari kumwe tuvuye mu Baramvyi Bujumbura, aho nyene ugwaruka mugenzi wacu yarafise ingorane kugira ngo tumurabire isho twoshobora kumufasha, kandi yarashimye cyane. Turafise ihangiro ryo gushika kure cyane, kugira ngo dushobore guterera igihugu mu iterambere ryo kudushikana muri yambona kazoza. Hanyuma tukatwifuza gushinga uruganda runini yarukomeye cyane, hamwe nk'ibice 90% by'amashine afasha ngaha mu Burundi yo bakorewe hano mu Burundi. Hanyuma mbere muri ivyo turanakengurukira cyane umugambi w'igihugu wo gufasha ugwaruka paeje. Tumaze kuganira nabo barashimye umugambi, hanyuma bakabere banadufashe mu mugongo. Nuko hariho ikibazo kituraba twese cy'ubukene bw'amadevize. Tuba uruganda rukomeye runini dufashijwe n'umugambi w'umukuru w'igihugu, ruba rumaze kujaho, ariko yarashari intambamyi, ariko turizera yuko byose bizogenda neza. Hanyuma tukaba dukenguruka cyane kuba twiyumviriwe yuko uyu munsi twoshobora gusabikaniriza urundi gwaruka aho tugejeje, kugira ngo nabone bafatireho icitegererezo, kandi turabona birashoboka. Ego turugwaruka turi batanu nkuko mutubona, ariko y'ibikorwa byagwiriye turahakazi abandi 10. Hanyuma uwo mugambi ugo ruganda rukuru twifuza kandi turindiranye igishika, tuzoshobora kurenza nk'abakozi 100. Hanyuma ibikorwa bigwiriye gushika nko 200. Ego tukaba dusaba kandi gufatwa mu mugongo na commune kugira ngo dushobore kuronka aho dukorera inyabututsi, aho twatsindaro mw'ishure eriri nyabututsi aho bita kwa Heremani, ngira benshi barahazi. Ego muri commune ya Gitega, zone Gitega urbain. Murakoze cyane.